Inshuti na bagenzi muba mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri inkuru mu kindi kiganiro twabaza. Itariki 25 uku kwezi nyene kwa Nyakanga niho nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yakiriye ibibazo bitari bike by'abamenyesha makuru eka hamwe n'abanyagihugu. Yarishuye ibyo bibazo ariko abarundi bamwe barafise ico babivuga ko cyane cyane ku nyishu yagiye aratanga ku bibazo bimwe yagiye arabazwa. Muri kiganiro rero turaza kurabira hamwe ibibazo bishika kuri 5 yabajijwe hamwe n'inyishu yatanze. Turi kumwe rero n'abatumire babiri, umushinga ntahe Apollinaire Nishirimbere hamwe n'umushinga ntahe Isa Ndimugwanko. Reka tubahe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nabo. Umushinga ntahe Apollinaire Nishirimbere turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kubona mwashoboye kudutumira muri kiganiro. Ego, ikubatabazi mu majambo make mwoba mukora iki muri hehe, ariko tukamenyesha abari ko baradukurikirana yuko umushinga ntahe Apollinaire Nishirimbere tumutumiye nk'umunyagihugu asanzwe. Jewe nitwa Nishirimbere Apollinaire nko muje kubivuga. Murakoze cyane kumenyesha ko umuntu nk'umunyagihugu asanzwe uko sanzwe ndi umukozi wa leta. Ariko muri kiganiro nza kuvuga gatwe kanje. Yego cyane. Ndi umuhinga mu byo gutuma tumanako amakuru kuko nibyo nsanzwe nkoramwe araheze imyaka ishika 6. Ariko ndafite n'uburambe mu byo kurwanya ibiturire kuko naravyize mu France kuri École Nationale d'Administration. Hanyuma nkaba mfise n'uburambe cyo no kwita expertise mu bintu bijanye n'ubutungane mu by'amakori twita justice fiscale. Ndabikozemwo ndabifise n'uburambe bushika imyaka 8 cyangwa 10. Murakoze. Yego cyane, murakoze kandi. Umushinga ntahe Isa Ndimugwanko turabahaye ikaze namwe kandi turabaramukije. Kubatabazi namwe tubahaye akanya gatoya kugira ngo mwibwire abadukurikirana uwo muri we naho musanzwe muherereye. Mumenyesha makuru Hilere ndabaramukije nongera ndamutsa Apollinaire turi kumwe ko ikiganiro nongera ndamutsa n'abanywanyi b'iradio baza kumviriza mu ncamake nkuko namanda bivuga mu biganiro twamakoranira. Jewe ndi mu cyashakashatsi ruhande rwanje nize politique mpuzamakungu hagati y'ibihugu hagati y'ama organisation internationale hamwe na droit international amateka mpuzamakungu. Ego cyane. Tugende mu kiganiro bwite rero aho tuza kubabaza ibyo mwe mwiyumvira ku nyishu zagiye ziratangwa na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bibazo yagiye arabazwa. Ikibazo cyambere tuza guhagarara ko ni kibazo kijanye nuko abategetsi batowe cyane cyane umukuru w'igihugu abari muri leta eka hamwe n'abandi bakozi ba leta bamwe ukuntu basabwa yuko inyuma y'imisi 15 bamaze gutangura gutwara canke bafashe ubutegetsi bategerezwa gushira ahabona canke kumenyekanisha muri sentare zibijejwe imitungo basanzwe bafise. Reka twumvirize inyishu mukuru w'igihugu yatanze hanyuma muze kugira ico mubivuzeko. Kumatohoza kubahejeje ikiringo biragoye kuko ni bande bari baramenyesheje. Twebwe igihe dutanguye amabanga turaze kubwirizwa shingiro rivuga yuko imbere kutangura amabanga ubanza kumenyesha amatungo office. Mwibaza abantu beshi babifata nabi bibaza ngo ugiye kuburana kubara kugira werekana umutaho utanguranye hanyuma uhejeje ikiringo ugasubira ukamenyesha kugira barabe bati none bafise birahuye na wa mutahe yarungutse ibi birahuye umushahara yahembwa turawuzi umutahe yatanguranye turawuzi none ubwo birahuye bafise inyuma y'ikiringo ico gihe babonye biteye amakenga baca baja rero kugurura baca kugurura amadosi mugu no munsi nta numwe bugurira dosi kuko no munsi none jewe n'abandi bamari ko barabivuga jewe narakunda gutarataza cyane jewe mvuga nti gitunga umuryango
none sije natanguye kumenyekanisha uburimyi bw'ikizini mu Burundi none nk'ubu noca mfuta rijya shira hamwe muga sije ndaritwara rirafise abarijeje kuritwara muga nije narishinze none ejo usanze yarungutse uzoca uvuga ngo wagwabikuye hehe umuntu wese arafise umutahe atangurana nta numwe adafise umutahe we n'umwana kivuka umutahe wiwe nise nta numwe atabafise umutahe muga munyu muragura ivya rukururana kandi wavutse utagira namba none baca bakubaza ngo wabikuye hehe soye wari umutahe ibijya wagiye urakora wari umutahe rero ubu utwebwe mbere twasanze bidatumbereye neza ko kurumva umuhini mushasha utera amabavu ku buryo tugiye ngo tujya tuvyarije twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'indwi yose atarabiheza tuca turavuga tuti urugwego rukuru rw'ubutungane bigire neza ubitunganye kuko ni kumenyesha ivyo ufise so kuja kuburana umenyesha ivyo ufise ukabibaho utibika ninaheza nzosubira ndabereka ivyo ufise nimwabona hari amakenga niho mu bisanzwe uja kugurura ukavuga uti tugira turabe rero muga barundi benshi bazi nko kumenga nk'ubu ngiye kubimenyesha ngo tubwire ivyo ufise ninde afise uburenganzira bwo zaravuga ngo njyama ku gitanda kigugwaya mfise matera igugwaya iryo nakabanga ko itunga ry'umuntu nakabanga kiwe mugiye wivye igihugu barashobora kubona bati ibi bintu kumera birateye amakenga ico gihe baca kugurura ntagerera abantu rero ivyo babifata nk'ibishobisho hera ubu rero tujya tubibone oya ubu nitwaheze ikiringo uzoshora uti bijya bintu kumera birateye amakenga hanyuma rero ukarya kara bijeje niho baca baja gusuzuma ico rero nico nagomba kugenda naco nyene ndakivuze ko ego murahejeje kumviriza inyishu yatanze kubijanye n'abagomba canke bategerezwa kuja kwerekana kubabijejwe urutonde rw'ivyo basanzwe batunze mbega reka ntangure kuri mwebwe mushinga ntahe isa ndi mu rwanko mbega mwebwe iyo nyishu yatanze yarabanyuze canke ntiyabanyuze nibaza ko inyishu yatanze ata muntu n'umwe yonyura kuko yari kunyura ikanyura n'abarundi bandi yayihaye mu gihe ari kuvuga ati itegeko ritegeka ibi ariko hari n'itegeko rindi rivuga yuko umurundi adashobora kwerekana imitungo yiwe afise muri ubwo buryo rero nuko yabivuze no kuvuga ko ariko arahonyanga amategeko y'igihugu ayo mategeko y'igihugu rero ari constitution y'igihugu ari ryo tegeko rya 1996 risaba yuko abantu bose bagiye muri izo nzego z'igihugu bategeza kwerekana imitungo bafise we akaca arihonyanga nibaza ko nta wundi muntu n'umwe ahari yokubahiriza itegeko mu gihe umukuru w'igihugu nyene ubwiwe yarihonyanze ubwo rero jewe isubizo yatanze ntabwo yanyumva ego cyane mushinga ntahe Apollinaire nishira imbere mweho inyishu umukuru w'igihugu yatanze yarabanyuze inyishu umukuru w'igihugu yatanze kubashaka kumva turetse abasanzwe bamukanya ndatomoye neza cyane ubwo yuko ntigehakana yuko batazobitanga batazobyerekana ibyo ubutunzi bafise mugabo yavuze ati hari abafite ubutunzi bwinshi bisaba umwanya muremure kugira ngo babutorokanye batange icyo cegeranyo niko je navyumvise mugabo ntigeze avuga yuko batazobutanga hanyuma yavuze kandi yuko ubutunzi bw'umuntu ari nk'ibanga nibaza yuko wewe nenga wari mu by'amategeko urazi neza yuko ivyo yavuze ari ukuri le secret bancaire iyo mu Burundi nibaza ko ikihari kandi mu bihugu byinshi kwizira hari mu twama dusaba yuko habaho icyo bita donc transparence mu financière ivyo turabisaba mugabo gushika no munsi hariho icyo bita le secret bancaire le secret financier iyo turayizi umuntu afite ubutunzi bwiwe ntagenda arabwerekana ku mugaragaro cyo gituma nizo dossier baziha ijya sentare ntibaziha ntibafite mu majuru ngo umuntu afite nibi kandi iyo hageze iyo berekanye ko habaye gusuma iyo sentare nyene niyo ibasize cyangwa andi masentare ni kuvuga yuko jewe ijambo ry'umukuru w'igihugu ryaranyuze cyane kuko ntavuga yuko batazobwerekana ubutunzi bafise ahubwo avuga yuko bariko barabwegeranya bazobwerekana rero nibaza ko kuri aso niveau atakibazo na kimwe kihari ni kuvuga ko ngira ngo mu minsi bazotubwira yuko babitanze kuko
nta na hamwe hakana ko ubwo butunzi butazokwerekanwa kiretse yuko avuga yuko peut-être ya munsi bagira kiganiro batari bwabiheze kubikora bose hanyuma aranavuga yuko umutegetsi aja ku butegetsi umurongozi aja ku burongozi afise amatungo tukuvuga yuko umuntu wese afise amatungo aba arayo yivye hariho ico bita les bien acquis hariho ama bien mal acquis gushika no munsi wenu uzavuga ngo wagirize naka ngo afise les bien mal acquis kandi utamukontrole ngo ugire audit ngurabe yuko ivyo afise ari ivyo yivye canke yanyuruje canke ari ivyo yaronse bice mu mategeko kiretse yuko kameme hariho amategeko abuza indobarongozi bamwe gukora urudandazwa urucanke ruriya kubera ico bita confidential ivyo nibaza ko basanzwe banabizi kandi namwe murabizi murakoze yego cyane ariko dusubiye kuri aka kabazo nyene umunyagihugu asanzwe arashobora kwibaza ati umukuru w'igihugu mukurahira kugira ngo atangure amabanga yiwe aravuga yuko azubahiriza ibwirizwa shingiro mbere hari n'ingingo ya 90 murantunga ingingo ya 90 nivyo ingingo ya 96 iravuga iti yibwirizwa shingiro nduwe twamugina umukuru w'igihugu niwe nkingi y'ubumwe bw'abarundi aritwaririka ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa akarazwa ishinga nuko ubuzima bw'igihugu bubandanya kandi ko inzego z'igihugu ziguma zikora neza murumva yuko yitwaririka yuko ibwirizwa shingiro rikurikizwa mu gihe iryo bwirizwa shingiro rihari rivuga ivyo umukuru w'igihugu ategerezwa gukora hamwe n'abandi bariko baratwarana hamwe nawe hanyuma hakacaba n'itegeko tutihenze umenga ni itegeko inimero 1 agakwego 12 gitariki 18 mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2026 rijanye no gukingira ibijanye n'isesagurwa gitunga ry'igihugu mu ngingo yayo ya 29 iravuga neza yuko ico kiringo cyo gukiya ngo abo bategetsi bashire ibyo bintu ahabona canke babishire kuvuga ko babishira ahabona babishira inzego zibijejwe kugira ngo bamenye ibyo binjiye bafise ni kiringo c'imisi 15 nkuko umushinga ntayise yabivuze mu gihe hariho itegeko umukuru w'igihugu wenyene yarahiye yuko azubahiriza rikaba rivuga n'ikiringo ibyo bintu bitegerezwa kuba ico gikorwa gitegerezwa kuba ariko ntikibe mwe ntaco bibabwira mushinga ntahe Apollinaire nyakuba mushinga ntahe mumesha makuru je nibaza yuko turiko tutahura ibintu nabi murabona ibintu twaciyemwo hari ibintu byabaye gihutihuti abantu bihutira gukora ibintu biriya uravye ibihe duhitiyemwo twarabuze nyene cyubahiro umuhisi hanyuma twihutira gukosora ibintu biriya hanyuma murabona ibintu twagiyemwo isi yose iri mu bibazo bikomeye bya confinement na coronavirus hari ama urgence menshi uravye yuko mu mateka yose akubita bita force majeure nukuvuga yuko rero kubona bashobora kuba baracerewe akanya gatoya bidasigura yuko amateka atubahirizwe hariho ama force majeure kubera ibihe tuba turimo nibaza yuko umukuru w'igihugu ivyo yabifashe nk'ama kandi azi neza ko amatungo abategetsi binjiye bafise bateza kuyerekana bakayereka irya sentare sanzwe bijere ivyo batabikoze bidakozwe ko bari guhonyanga amategeko ivyo ntaho bide nukuvuga yuko turanashima ko atavuze yuko batazobyerekana avuga ko bari barabyitondera neza kugira bavyerekane kugira bazobakontrole igihe bazobavuye muri ayo mabanga nibaza yuko rero ari kubera ibihe twatiyemwo sino kuvuga yuko batazokwerekana ubutunzi bafise ico nticyoshoboka kuko ni mu minsi ndetse barabikoze gusa sinzi yuko bashobora kuba barabakontrole ngo barabe yuko hoba harabaye mu tunenge tumwe canke hoba harabaye gusuma mu mamanda yaheze mugabo gushika ubu nibaza yuko hakiri kare kuvuga yuko ata amategeko yubahirijwe canke yoba yaraho nyanza amategeko nyine cyubara mukuru w'igihugu kubera ko ibihe turimwo n'ibihe tumaze nk'iminsi bishobora kuba byaratumye habaho amapriorite asumba yandi murakoze
eko mushinga ntaheyisa mwebwe muvyumvira kwiki ariko cyane cyane mufatiye kuri ibyo avuze ngo force majeure no kuvuga ibintu intambamyi zindi zihari zituma ikintu kanaka kidakogwa muri ico gihe mbega ivyo mwe murabona yuko ari ibintu bibifashe kugira ngo ntibavuge cyangwa bashikirize izo nzego ubwo butunzi bafise mu minsi 15 uretse nico mu ijambo mu nyishu yatanguye kwishura kubijanye n'abari muri leta yari imbere yiwe yarangije mbere avuga ati mbega haru watanze cyangwa washikanye ubutunzi yari afise ngo abwerekane mu masentare abijejwe umva nawe yari karabaza byumvikana yuko abatwaye imbere yiwe bashobora kuba batabigize mu kuvuga yuko niba batabigize nabubu barashobora kutabigira kandi ntibakurikirana isa ico bivugako icyo nobivuga ko nuko ubwa mbere umushikana akorinere ariko aratamika amajambo umukuru w'igihugu kandi ariko aravuga amajambo umukuru w'igihugu bwiwe atigeze avuga kuko nta na hamwe yavuze yuko bazoyerekana yavuze yuko niba arangiza imanda zabo bihe byabo byo gutwara icyo gihe bazoheza bakaraba numva ntivuga ngo bazoraba birashoboka turi muri si birashoboka ko tuzoraba hanyuma rero force majeure nta yobaho yoza ihonyanga ibwirizwa shingiro ariyo constitution y'igihugu udashoboye kubahiriza ibwirizwa shingiro y'igihugu nta kindi kintu twakwitegako hanyuma uvuze ngo abantu ngo bafise imitungo ngo myinshi ngo kuburyo ngo no muntu yo bitarahera mbega ko tuzi umunyagihugu ubutwara igihugu n'umunyagihugu ntibateza gusumbana cyane gose mu butunzi bw'igihugu nyimba abo bariko batwara igihugu kandi tuzi igihe bashike ku butegetsi ico bashikanye n'ico batashikanye uno munsi akaba bafise amahera toharura mu ndwi imwe ngo ahere umunyagihugu akaba adashobora kuronka n'ibihumbi 10 aharura ayo matungo yavuye hanyuma rero itegeko iyo ryamaze gushingwa umuntu arabyubahiriza niyo force majeure ariko karavuga nibaza nta kindi kintu na kimwe kihari coza kirengera ibwirizwa shingiro ry'igihugu ubwo rero jewe mbona ko ariko arahonyanga amategeko y'igihugu ariko arakingira abaje ko imitungo y'igihugu kuko nta munyagihugu asanzwe nkanje ariko arabisaba n'inzego z'igihugu zitegeza kureba iyo mitungo nkuko byagiye bibaho mu bihe byose hanyuma nabo bafise ibanga ryabo ntibazoca bishira mu ibarabara kuko nabagiye batwara igihugu imbere zabo barabikoze ariko ntitwigeze twumva ngo domisiyo ngo yarafise miliyoni zingahe cyangwa miliyardi zingahe ngo buyo yarafise ngo bagaza yarafise ubwo rero ico nicoba icitwazo kiri valable ego reka turangize tuha Apollinaire akajambo nimba afise ico yongera ko hanyuma tuce kwibazo kira kabiri yongera ko sindi umuvugizi wa nyacubero mukuru w'igihugu mugabo nibaza ko isa afise ko mukuru w'igihugu yari yunganije kutuntu mbega none birabujwe ko umukuru w'igihugu atunga agira uburyo bwinshi ntituzi ba President Donald Trump bose ko abagize atunga bakomeye batwara Amerika ko avuga yuko umukuru w'igihugu avuga ko yari yinganije yari afise yari entrepreneur ari umuntu akora afise udushirahamwe ibiki n'ibiki ntinibaza ico kintu avuga yuko ngo umukuru w'igihugu n'abaturongo bategereza kuba bafise ngo ubutunzi nk'ubw'abene gihugu basanzwe nkaza ko yihenze kuko umuntu agiye ku mukuru w'igihugu afite ubutunzi ntaca guhemba ngo agute icyo nongera ko nuko mubonye abantu batunze bafise ubutunzi baba barakoze ariko ntimuca mubwira ngo muve yuko ngo ari byo bivye ata sentare nimwe yashoboye kuvyerekana nibaza yuko ngaho umuntu yashizemo agashavu n'inzigo ivyo navyo turazi ko abarundi bamwe babifise babonye umuntu atunganiwe batotara kuvuga ngo yari ivye mugabo siko bimeze turazi yuko nyakugenda cyuba mukuru w'igihugu cyacu ari umuntu w'umukozi turamuzi kuva kera yarasanzwe ari umuntu yiyunganga yavuze afite uburyo mugabo kuvuga yuko ngo kubera abaye mukuru w'igihugu ngo ibyo bintu cyo gusigura ko ari ivyo yoba yari ivyo cyangwa ariko akinda abantu b'ivyo byose ivyo kandi baze yuko akana kimwe cyerekana ko atashoboye kudeklara ubutunzi bw'iwe afise ivuga naho urumviriza neza ntavuga yuko atadeklara cyangwa atazodeklara ariko n'ibitumye kubumenyesha amakuru nashaka anyumve neza itegeko rirasaba iryo tegeko ntirireba ko abantu bivye kandi
ego turakumva. Iryo tegeko ntirivuga yuko bagomba kureba ko abantu bivye, oya rishaka kureba imitungo bafise kugira ngo iyi manda yabo cabure igihe cyo gutwara giheze, abantu bazoheze barebe amahera bari bafise ico gihe, ubutunzi bari batangura akazi n'ubutunzi bazoba bafise mu gihe bazoba barangije bibajije ku masarere bahemba ku mishahara yabo. Ico gihe rero bashobora kuvuga bati okay, turabona ko amahera musari menshi cyane mwayavanye, cabure turabona ko ahuye n'imitungo mwazanye dushize ko ayo mwagiye muhembwa ni sawa, ariko ni iryo niteko ry'igikuri bisaba canke inyungu bagiye bararonka mu mashira hamwe bafise, ni kugira ngo amenyekane, hanyuma barangije abanyagihugu bazovuge bati bakoreye igihugu ntibigeze bagisahura. Nico nashaka nongereko. Reka tuje ku kibazo kigira kabiri kijanye na rushwa, tumve inyishu yatanze kubijanye no gutanga amafaranga ku bakozi ba leta kugira ngo umuntu aronke inyungu iyi canke iriye. Ikibazo ca kabiri mwabajije ibijanye n'uru rugamba turimwo rwo kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'itunga rusangi. Iki kibazo murazi ko tukimaze ko iminsi myinshi cyane, imyaka myinshi. Ubu rero haragezaho kuri iyi ntambwe inzego z'igihugu zigezeko tuvuga tuti ingwara iri hehe. Ubu rero ingwara turamaze kuyitora, turabona igituma burya abantu yabona atakimuragiye agira ivyo ashaka. Rero turiko turaraba iyo Uburundi buvaho twageze ku gihe umurundi wese yiragira. None ntimwigeze kumva bavuga ngo ni ubutegetsi bwa kane bw'igihugu. No kuvuga yuko avuga ati namwe muri abategetsi natwe turihaye ubutegetsi. Kubera iki ntawuba ariko araragira ababaho. Rero buke abarundi bagiye baramenyera barabona ko bari mu gihugu. Uno munsi rero umwene gihugu arashobora kubwira ati unyatse igiturire sindakiguha, ahubwo ngira ngo ushengeze. Nico gituma rero mubona novuga nti mu byo twakoresheje bishobora kurwanya igiturire nuko duha uburenganzira umwene gihugu wese kuvuga kamubakiye, kuko kesha abagira ibiturire bagomba kurenganya canke kwiba. Umva rero abene gihugu babibwe babarenganijwe, uwo yarenganijwe yitwaye none uri umuntu igiturire kugira ngo urenganye uwo wundi nawe agaca kwitwarira hejuru, kuko nta utagira uwumutwara agaca kwitwarira, hanyuma uriro uwo hejuru agaca bigorora neza. None ca giturire kiba cyatangiwe iki? Wa wundi aca avuga ati nta kamaro gutanga igiturire, kuko naho wowe uza kurenganya ujya ku neza yanje aca yitwara n'ubundi uburuhira ivyo nashaka ndabibure, aca areka gutanga igiturire. Aho rero nico nohamagarira abarundi bose barafise uburenganzira ku vyiza vyose vy'igihugu bangana. No kuvuga rero nta numwe ashobora kuronka ivyiza vy'igihugu arinze kubigura. Gutanga igiturire ni nko kugura. Rero niba banze bavyumva uburenganzira bwabo yuko bategerezwa kubironka, babibuze nibaje ku rwego rukurikira. Muranda bivuga yuko no ku mukuru w'igihugu yarahiye imbere y'Imana mushobora vyose, Imana nayo izomwibonera. Murumva yuko rero vyoroshe cyane kurwanya igiturire, kandi je ndavyizeye neza yuko igiturire kizoranduranwa n'imizi, kuko ubu tuzobishira mu ngiro, aho mwene gihugu wese avuga ati n'uburenganzira bwanje undenganije ndaje imbere. None uzogira igiturire uburuhira ataho bishika. Ego murahejeje gukurikirana inyishu yatanze kubijanye no gutanga rusha canke kugwanya gutanga rushwa. Mushinga ntahe Apollinaire, mwebwe ahubwo muravuze ko mufise ivyo tokwita ubumenyi canke ivyo muzi kandi mwabikozemo kubijanye no kugwanya rushwa. Mbega inyishu umunyeni cyubahiro umukuru w'igihugu yatanze avuga yuko ubu abanyagihugu barafise uburenganzira bwo kwitura abajejwe intwaro abari bo bose kubijanye bariko barabasaba rushwa. Mwibaza ko ari yo nzira yo guhagarika ubwo rushwa?
n'inzira imwe mu nzira nyinshi zo kugaragaza umukuru w'igihugu iyi disikuru yiwe cyangwa ijambo ryiwe yatanga icyizero kandi muri no minsi haramaze kwibonekeza ko hariho gushaka nk'uko nabivuga n'andi bamenyesha makuru hariho gushaka kuko turamaze kubona amajistra bafatwa hari abantu benshi bariko barafatwa abapolisi cyane cyane muri bita igiturire gito petite corruption ariko nk'uko nawe yabivuze impingi iracyari ndende nk'Uburundi ntaciye mu bibazo musanzwe namwe muzi abantu kurwanya igiturire n'ibintu n'iyindi ntambara kandi idasanzwe sinibaza yuko ari bizohera bishobora guhera ejo canke umuntu abyuka agasanga vyaheze n'intambara kuko igiturire kenshi ari igihe kimera nk'indwara chronique umuntu yakiriye biragoye kandi ndumva ko n'ijambo ry'umukuru w'igihugu naryo uryumvije urumva yuko ari ijambo ritanga kwizera mugabo ririmo kandi ko duteza kugira ama effort kuko igiturire nyane cyo umukuru w'igihugu yavuze n'igiturire gisanzwe kimwe gishobora kuvugwa n'abanyagihugu bato ukavuga ku mupolisi yandiye bansabye yakwibarabara uyu muntu atwara na hariya yansabye ibiki mugabo hariho amadimensiyo amwe y'igiturire tutavuga cyane kandi ariyo ahambaye ari nayo atuma ibihugu byacu byo muri Afrika biguma bidatera imbere cyane bimwe bita grande corruption ni mu marché public aho atamuya yuko ashobora kubimenya ni ibintu biri sophistiqué cyane gose ku buryo kugira ngo umenye yuko hari igiturire bisaba ubuhinga bwinshi cyane n'abahinga bakomeye igiturire gishobora kuvugwa na jewe uyu cyangwa uriya ni igiturire gitoya cyane kandi icyo gishobora nawe ukigwanya kidashobora gutuma ikigega cya leta kibomboka mugabo hari ibiturire binini aribyo ahanini twari dukwiye kwibandako aribyo navyo byotanga akarorero kuko nk'ubu twobona hafashwe umuntu uyu yivye iki c'amahera angana nk'umuri yari byoha akarorero abantu benshi bakavuga ati bwa bundi ibintu birakomeye hakariho n'ubundi buryo bw'ibiturire bita nepotisme bimwe ikimenyane n'umwana wa mama ivyo navyo si ibintu umuntu adenonsa ngo avuge ngo babibone ni ibintu biri sophistiqué cyane kandi nitwovuga ko igiturire kiri ngaha mu Burundi gusa kiri mu bihugu byinshi n'ibihugu biteye imbere cyane nka za France za Etats-Unis uhora ubumva amaskandale ya corruption ariko muri Afrika ho birakomeye cyane kuko abahinga baho nibarekanye ko Afrika ihomba hagati y'imiliyaridi 50 na 70 z'amadolari ku mwaka amafaranga asumba kure niyo ayo turonka biciye muri bimwe by'imfashanyo baduha kuko Afrika ariyo ifasha isi ibyo nabyo 5% y'ayo mafaranga agenda atakara nayo mu giturire ico giturire kandi si giturire kivugwa n'umwene gihugu ni giturire kivugwa n'abahinga ni giturire kigwanwa n'ingingo za leta na politike za leta kitagwanwa n'umwene gihugu nubwo rero ko twatugiye gushiraho ingingo zikomeye zo kurwanya igiturire no kutugahasha donc n'akarorero amwe bwati uyu yahanwe naga yahanwe bimeze kunukunuko akamerekana ku mateleviziyo niho igiturire cyo rwanda neza kabisa sino la corruption passive na corruption na grande corruption ni ibintu bigoye cyane kwisi yose si mu Burundi gusa ariko turizeye cyane ko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kubera ko yagize muri politike yiwe yatanze kurwanya igiturire abishize ubwa mbere turizera ko azobikora reka tumuhe umwanya kuko arafise imyaka ndwi imbere yiwe nibaza ko imyaka iri mugabo la volonté mu bintu byose amatangura ugushaka kwa politike ko ari ugushaka kwa politike n'amateka azoshirwa mu ngiro ko amateka y'u Burundi yaravye ayo kurwanya igiturire ayo kurwanya ibyo bita guhunga amakori evasion fiscale n'amateko ameze neza cyane afite utunenge duto mugabo ishirwa mu ngiro kuko rigoye kubera ko hajya la grande corruption abayikora nabo ntibabara abantu bato ivyo birazwi bateza nabo kwikingira kandi bakikingira bakoresha amateko n'ingufu zindi zidasanzwe rero twubona dusanga natwe igihugu ko hokogwa
ibindi byinshi gusumba ibigo birakorwa ubu kugira ngo igitwe kirwane kumbure na bwa butunzi n'ikigace igihugu cobomboka hamwe tushobora kurwanya igitwe kuko hari amafaranga menshi atakara biciye muri ubwo buryo akaja mu mifuko y'abantu ivyo birazwi. Ego reka tutaraja ku mushinga ntahe Isa aha munashobora kuvuga canke kubabaza ati nivyo mwavuze itandukaniro hagati ya corruption canke rushwa y'amafaranga mato mato ajya abanyagihugu batanga ku bantu bo hasi hakaba rero na rushwa nini kandi nayikomeye ijanye n'amasoko n'itangwa ry'amasoko tukaba tuzi yuko kuva mu mwaka wahera murantunga manda yahera canke intwaro yari ihari mu mwaka wahera imyaka 5 ishize nabo bari bashize imbere kugwanya igiturire bo bagize mbere n'umugambi bise ngo ni tolerance zero ariko gushika uyu munsi hari izina mumaze kumva canke abantu mumaze kumva bamaze gufatwa bakoresheje iki giturire c'amafaranga menshi ikimise grande corruption mu bijanye n'itangwa ry'amasoko kandi tuzi neza yuko ryashira hamwe Olicome ryama ryashize habona amakosa ari karakogwa mu bijanye no gutanga amasoko bigatuma haba ivyo bintu by'igiturire hari ibyo mumaze kumva bijanye n'abantu bamaze guhana hariho n'umugambi wa leta w'imyaka umenga ari imyaka 5 canke 10 zingo plan national de lutte contre la corruption wari uhari urwanyikira uretse n'ijya impande y'ijya tolerance zero mugabo jewe nk'umuhinga sindawugira evaluation canke ngo ndabupime ndabe aho wageze canke ngo menye ngo bana kabo barapfunzwe cyangwa abana naba gusa icyo no kubona nyene cyo mukuru w'igihugu abivuga akabishira mu migambi yiwe ko giturire ari cyo kugwanwa nuko kihari kandi hariho abo baragiriye mugabo ntibagwanwa nibaza rero koko turi mu mugambi wiwe nkuko avuga ati dutanguye gushasha leta mvyeyi leta mvyeyi nkozi nibaza ko izokora kandi kabakorera ko abo bantu maga gushika ubu nta skandale nimwe yakora ibyo ndumva ngo bon hariho muranumva amahera leta yinjije kandi atari make yasubizwe mu kigega cya leta mugabo gushika no munsi jewe kuri niveau yiwanje nta birebire ndumva ngo abana bari bakurikiranwe mugabo kubona nyine kicu barabisha mu ijambo giwe akanabisha muri programa y'imyaka yiwe nuko kihari kandi bwana reka rero tuzosubire tugire evaluation mu myaka 2 cyangwa 3 turabe aho ibintu bizaba bigeze ubu nibaza ko yatanguye ingendo nshasha turiko turatanga ingendo nshasha twese ibintu bigiye guhinduka. Ego cyane umushinga ntahe Isa mwebwe mwibaza yuko ubwo burenganzira nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yavuze yuko abanyahigu bafise bwo kurega abariko barasaba ico giturire kugira ngo bahane mwibaza yuko ari bwo buryo bukwiriye kugira ngo igiturire kigwanywe sinzi ko ariyo n'akandi kajambo bufise kubishikirijwe n'umushinga ntahe Apollinaire. Numva ko nari kubiseka kuko imvugo yakoresheje ni imvugo idatomoye idasuba ingwara nkuko yakoresheje ijambo ingwara sinzi ko muriko muratwumva. Ego urumva nkuko umukuru w'igihugu yavuze ati ingwara kuko amagambo yandi yakurikije ntiyerekana neza niyihe nzira iyo corruption izogwanywa mu niye processus niye chemin tuzocamo ubwo rero umunyagihugu kwa amahera ivyo twokwita fond 20 ko yavuze cyabure bacish n'ibindi ure azokwitwa kwandi inimero nizihe niyihe organe ijeje kugwanya giturire yoba yashizeho nibaza ko iyo ni imvugo ndyohera amatwi kandi
ikibazo yari yabajijwe ntiyagishubije neza ariko yavuze tutabaciriyemo yavuze yuko iyo umunyagihugu yatswe igiturire n'umuntu kanaka cyangwa umukozi kanaka wa leta afise uburenganzira bwo kuca yitwara kukurira uyo yamusabye igiturire. Bibaza ko vyoroshe nimwishire mu kibanza cy'umunyagihugu wo kugacimbira mutoyi murebe no kongera inzitizi zihari hanyuma mwiyumvire ko ivyo bintu vyoroshe kugira ngo ashikire uwo muntu amukuriye. Nibaza ko ni indi processes toroshe biko itonzi coco nkuko umushinga nahe turi kumwe Apollinaire yavuze ati urugamba mu zindi ngamba urugamba toroshe rutanira igihugu cy'u Burundi gusa wega isi yose. Ariko rero iyo bigeze mu gihugu cy'u Burundi aho bikomeye nihe ni urumva ariko karavuga ku nzego nto iyo corruption yise la petite corruption none iyo nini yo kandi aritwara menshi ko batavuze kuko nibo bisha igihugu. Rero nibaza ko hariho ivyigwa bivuga ko corruption no ntabwo ari mbi cyane kuko ikreya akazi mugabo icyo shaka kuvuga ubugwanya ingwara irwanya yose uko iri. Ubwo rero nibaza ko umukuru w'igihugu jewe kuvyavuze ntavyo nizigiye ko bizoja mu ngiro kuko ni iyo nzira kugira ngo ni umunyagihugu azokwibwa n'umupolisi azocagenda azosabwa corruption n'umunyagihugu n'umupolisi azocagenda kumukuriye uzo amukuriye azomukura he bizogenda gute ahubwo hadaza kuba ariho inimero yo kuvuga ati ni waba watswe igiturire uzohamagare kuri ino nimero hanyuma tuzoheza tubikurikirana. Byari kuba vyiza bimeze uko ariko kuvuga ngo genda kukuri usabye corruption nuko ayigusavye azi ko na mukuru wiwe nawe ayisaba niko je ndabibona. Yego reka tuje ku kandi kabazo ukagira gatatu akarako nakajanye n'ivy'amatongo mu gihugu. Reka twumvirize amajambo mukuru w'igihugu yashikirije kubijanye n'ivy'amatongo. Mugabo nashaka mvuge nashaka nongerwa akantu. Yego cyane. Ari uwo mwene wacu yisa ari bagiye yuko hari inzego zitanzwe ari bagiye ko hari inzego zazi hari zo kurwanya igiturire nka inspection générale de l'État, brigade spéciale anticorruption, cour anticorruption, cour des comptes. Izo ni inzego zazi ahubwo nizo gukomezwa kusaba yuko leta y'u Burundi yozikomeza kugira ngo zikora akazi ku kazi muri iki kiringo cya leta mvyeyi leta hose. Nizo nashaka gushira kuko navuze ko amategeko yo kurwanya igiturire n'inzego zo kurwanya igiturire bihari kandi bikomeye ariko harakwiye ingufu zo kugira ngo bishigwe mu ngiro. Yego ariko aho umuntu ashobora kubabaza ati nimba izo nzego zihari nayo mategeko ahari ni kubera iki kuva mu myaka yahera aho hari umugambi bise tolerance zero ni kubera iki izo nzego nayo mategeko atigeze akora mu kiringo c'imyaka yahise mbega ubu niho ayo mategeko n'izo nzego bizokora aho muhishura wi uko je ndabibona sindomuvugize wa leta canke umugambo uri kubutegetsi canke mugabo ivyahindutse mbona nuko hari inzitizi biriko birahinduka. Ubu ndabona la volonté politique d'abord par rapport ya passé ndabona hariho ugushaka hanyuma nta wodeha yuko hariho umukuru w'umushasha ariko arahindura ibintu byinshi. Urabona ko n'abashikiranganje bagabanije bakora kuri 20 bakabashira kuri 15 hanyuma ari abantu bariko barafatwa amateka ariko arashika mu ngiro gusa icyo nushaka kwishura peut-être ni icyawe cyarabuze kugira ngo bikorwe mugabo ubu ndabona yuko bigomba koko. Yego cyane nkuko kuri jewe aho nshitsa naho nuko ndabibona. Yego cyane reka tuje ku kandi kabazo nkuko twari turabivuga akabazo kajanye n'amatongo kuvyo umukuru w'igihugu yishuye na cyane cyane tuze kumviriza ukuntu we yafasha amatongo y'abanyagihugu akaca aya comparison ko no vyita mu Kirundi kuyagereranya n'amatongo ya leta. Reka twumvirize ibyo yavuze hanyuma turaza kugaruka n'ikibazo. Ikigira gatatu
nugukingira itunga rusangi kugira ngo ntihagire numwe atarironka ku burenganzira. Abarundi rero twebwe nk'amatongo tuzi yuko ufise itongo ryawe, leta kugira icisha barabara iwawe ibanza kukugurira itongo, none kwikuguriye kubera iki nawe uricamo wagurishije itongo. Abarundi bose bumvikanye batanga amahera bagura itongo ryo gucisha barabara iwawe, none wewe uricamwo nkande baramaze kukugurira. Abantu rero ivyo ntavyo baramenya. Umwe wese avuga ati reka nkure ko akamanyu kanje nce ngurisha ku munyamahanga, hajye ugurishije umunyamahanga ugaca titre de propriété, ico kiba kiba igihugu c'uwo munyamahanga. Mu Burundi rero urasanga umunyamahanga ari kwaburana n'umurundi bapfa itongo. Ivyo rero ntaho vyakabonetse ku isi, nimwambwira ahantu mwavyumvise aho umunyamahanga aburana namwe n'igihugu bapfa itongo, ntibirabaho kandi agatsinda umunyamahanga, ntibibahivye. Tubaza tumenye ko hariho ingendo ya kera rutegereza guheba, itunga rusangi. Igihugu leta itegerezwa kubungabunga itunga rusangi kugira ngo ritugire neza twebwe abariho n'abazoza. Niryo twita iterambere rirama kandi ridakumira. Twebwe turaryako tuziganiriza n'abazoza. Mugabo rero umenga hariho abantu bavuga ngo reka ngo mikimanyo canje ndakigurishe ku munyarwanda, mikimanyo canje ndakigurishe ku mudagi, mikimanyo canje ndakigurishe ku mukongomani, mikimanyo canje. None duhejeje kugurisha twese tuzoca tujahe? Tuzoca tujahe? Umurundi yategeza gukingira igihugu ciwe, none usanga bariko baragurisha kandi hamboneye hakajya ko kubarya kara. Bavyumva ubu turi mu muryango umwe, bumva itogo ry'umuryango. Mu muryango mwebwe umwana arafata ngo mpicibare canje ndakigurishe, abandi bana bakemera cyahise umuryango akemera. Mugatwebwe kubera tutari bwabitegere, leta yakiguha uburenganzira bwuko naho yoba amahegitari 100 yagurishe n'umunyamahanga yigire, leta igacimusinyira titre de propriété. Atubu aha harabaye mu Budagi, harabaye muri Amerika, harabaye. Ubu rero tuvyumve ko ivyo biriko birahindukira. Ngo yaza kubaza ivya leta vyeyi ubu aratanguye arabitegera. Ego twumvise ibyo umukuru w'igihugu yashikirije kubijanye n'amatongo y'abanyagihugu. Ingingo ya 36 y'ibwirizwa nshingiro iravuga iti umuntu wese afise uburenganzira bwo kuganza ivyiwe bimwegukira. Mu gifaransa bavuga bati toute personne a droit à la propriété. Hanyuma agace kagira kabiri iyo ngingo ikavuga iti nta ushobora kwakwa ubwo burenganzira kiretse ku neza y'igihugu ku vyavuzwe bikongera bikategekanywa n'amategeko kandi abanje gushumbushwa bikwiye, kiretse iyo ari ugukurikiza urubanza rwabaye ntabanduka. Mu gifaransa nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans la mesure et la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision judiciaire coulée en force des choses jugées. Umuntu yagiye kumviriza ibyo ibwirizwa shingiro rivuga nivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashikirije, ntimwumva yuko umengo ntari karatandukanya neza itunga rusangi ry'igihugu n'itunga ry'umuntu ubwite. Reka ntangurire kuri mwebwe umushinga ntahise. nkurikije uko umukuru w'igihugu yabisigaye ko arabivuga, ubwo jewe mbona mu mvugo yiwe ni nk'uko nawe nyene afise confusion, nawe ni nk'uko yoba ariko arabaza arasobanukiwe. Ivyo ni vyega abanyamategeko bategeza kuba bamusiguriye uko bimeze. Ariko ku rundi ruhande ndagaruka nkavuga nti niyaba amatongo mu Burundi umunyagihugu ashaka kurigurisha ku munyamahanga, nibaza amategeko y'igihugu arafise uko ateguye ku buryo umunyamahanga atoshobora kugura itongo mu gihugu. Cyabura riguze naho bikaba bica mu mategeko, byafise andi mategeko bicamo kugira ngo ashobore kugura itongo mu gihugu c'u Burundi. Ubwo rero nibaza ko nawe nyene ubwiwe ngira ngo aho hantu ntasobanukirwa neza. Hanyuma kubiza amategeko y'igihugu nibaza ko jewe no genda muri sense yiwe, umunyagihugu ntiyofata ngo itongo yiwe ngo nuko ngo ari propriété privée ngo arigurishe n'umunyamahanga. Ico numva ko kitoshoboka ko sinumva ko umushinwa yoza hagura itongo ku Mufaransa ngo vyorohe, amwe yuko yo bari une entreprise chinoise iri enregistrée mu Bufaransa ariyo iriguze. Ubwo rero
je niko ndabibona sinzi uwo turi kumwe mu kiganiro nawe kwabibona Ego mushinga nta Apollinaire mweho mu vyumva gute je uko ndavyumva nibaza ko nyene n'icyo mukuru w'igihugu yatanze ariko atanga impanuro yariko avuga by'amategeko niko ndavyumva nibaza ko ariko atanga impanuro kivyeyi ku barundi abahanura ukuntu bateza kubaha kuko yaza kuvuga by'amategeko ariko bwatu umuntu azogurisha itongo giwe azohanwa jewe kubera ko ntasomye rero amategeko kuvyerekeye byo kugurisha amatongo canke ibi nabiriya kuyagaba aho nta kintu kindi no kwishura ko mugandi baza yuko yariko atanga impanuro kivyeyi kuko natwebwe mu miryango wacu nkaje bahantu mvuka canke muri famille kirabujijwe kurya itongo ry'umuryango kirazira kikaziririzwa n'umuvumo kurigurisha kuko uranavumwa iyo ugurisha itongo ry'umuryango n'ivyo barababwira turetse ndi kurigurisha ku banyamahanga ni ku barundi nyene nka wewe nyene mu mico y'ikirundi itongo ry'umuryango ntirigurishwa niko bimeze niko byanye bimeze mu karanga k'iwacu ku Burundi nivyo yariko atanga impanuro ku barundi ya kivyeyi muga tugiye mu mategeko naho ngaho haca hakurikizwa amategeko aho nta vyinshi no bivugako Yego ariko mugiye kubiraba ivyo si ibintu by'u Burundi gusa no mu mahanga ibindi bihugu hari ibihugu bimwe usanga amatongo yose ari ya leta ariko ugasanga leta itanga uburenganzira ku banyagihugu babwo bwo kugira ngo bakoresha ayo matongo ariko amatongo akaguma ari ya leta hariyo n'ibihugu rero amatongo ashobora kuba ay'abanyagihugu bo bakayakoresha uko bavyumva twe tukumva yuko umengo canke n'abandi banyagihugu bashobora kumva bati ibyo byose nk'uko umushinga ntahise yabivuze arashobora kuba nawe nyine atatomekewe neza kuko isuga mbere nyine cubahiro mukuru w'igihugu abivuga ibijanye n'amatongo kuko iyo umuntu afise itongo gwiwe bwite afitiye titre nkuko yabivuze arashobora kurigurisha ku wundi muntu uwo muntu nawe ashobora kuba ari umunyamahanga afise uburenganzira bwo kuba mu gihugu cy'u Burundi abifitiye uburenganzira n'ububasha yaremerewe kuba mu gihugu cy'u Burundi kandi mu gihe uwo munyagihugu mu Burundi agurishije iryo tongo washaka n'inzu mbere iri kuri iryo tongo ntibisigura yuko iryo tongo rica rihinduka igihugu cyo mu mahanga bikaboneka ko umengo hariho ukudatahura kubijanye n'imbibe z'igihugu territoire hamwe n'itongo ry'umuntu ubwite sinzi ko isawe hariho ibyo ubyumva ko cyane wewe wize ibintu bijanye n'amategeko canke n'ibijanye n'imigenderanire ibyo hari cyo ubivuga ko icyo bivuga ko nkuko muje kubivuga umunyamahanga aje agahitamo kuba mu Burundi hanyuma akaronka bene kivugwa mu Burundi ico gihe ntabacishwe icyo tukimwita umunyamahanga abafise double nationalité abafise uruhusha rwo kugura amatungo mu Burundi ico gihe ariko tutabaciriyemo isa hariho n'ababa abaresident bayavuga abanyamahanga baba mu gihugu kugira ngo bahakorere ubudandaza canke ibindi bikorwa ariko badafise ubwene igihugu bw'u Burundi ni nkuko hari abarundi baja mu mahanga bakaja kuba bakaronka uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu badafise ubwene igihugu bw'ico gihugu ariko ugasanga bafise ubwo burenganzira bwo kugura amazu kugura amatongo n'ibindi muco sobanukiwe nuko uyo muntu aba yaguze iryo tongo kugira ngo arikoreremo imigambi ijanye n'urucuruzwa muri ico gihe rero umuntu nuko akoresha n'ukurima ari ibyo kudandaza ni sawa ari kubamwo naho ni ukuvuga ko aramutse amategeko y'igihugu cy'u Burundi amwemerera kuba yobura itongo mu gihugu muri icyo gihe ntacyo buza atarigura itongo kandi iryo tongo u Rwanda icyo nibaza ko kitoshoboka kuko ako gahanda aba yaguze ntikaba kari heji cyangwa gategekwa n'amategeko y'Ubufaransa y'u Rwanda kaba gategekwa n'amategeko y'u Burundi rero ubwo butaka buguma mu Burundi kandi
bukaba buri mu mategeko bugengwa n'amategeko y'Uburundi nibaza niko genda gisobanukiwe ego cyane aho niho twashatse gushika sinzi umushinga nahe Apollinaire ko ari ako wongera ko imbere ko tuja ku kandi kabazo je nta kinini kongera ko ndavyumva uko yene kuko yatanze impanuro kivyeyi muri rusange kuko abarundi benshi hari habo usanga bagurisha hanyuma ugasanga bariko barasama isazi kuko urabona amatongo batera yaga turabizi mu ntara zimwe zimwe ko ubu no kurima barakabukanya tugiye kuza turagurisha amatongo rero urumva ko bitotworohera sino ndazi yuko na leta yo nyene ihora irashobora guha abanyamahanga kweswata ahantu bivanye n'inyungu ibona ibikuramwo ivyo turabizi turaza abantu n'aya maplage yose tubona ngaha yose ntagishu n'abarundi ngaha kuri kugiye Tanganyika ndaza abahindi bafise sinzi ukuntu baharonse mugabo ndiko bakose canke baguze canke bahawe ico bitwa amakoncession nk'imyaka miremire ivyo nukutohoza umuntu akabimenya mugabo sinibaza ko amateka y'u Burundi abibuza ndabizi mugabo nzo biraba neza ego cyane tuje ku kandi kabazo ukajanye n'umutekano barabajije n'icubahiro umukuru w'igihugu kubijanye n'ibivugwa yuko mu gihugu hariho abateye igihugu cy'u Burundi hanyuma nawe yaratanze inyishu ureka twumve inyishu yatanze hanyuma tugire ico tubivuzeko jewe murambwira abantu nibabanze batahura ibintu ubwo barazi ico ari cyo gutera igihugu umuntu kugira avuge ko yateye igihugu kirafise imyugariro kirugariye kirakingiwe gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro rero bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango ugacuva ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango ico si igihugu wateye abantu benshi rero ntibazi ivyo ari byo kubera bari barimenyereye aho umuntu yica umuntu ukazibona umunyepolitike agiye kumuvugira ngo afungiwe politike kandi yishe umuntu ahajya rero babigira kubera bari baramenyera abanyepolitike arabavugizi babicanyi none sinabonye mu matora umuntu yarashe umuntu n'umwampi intega nkaza mbona umukuru w'umugambwe wiwe ariko avuga ko afungiwe politike kandi yarishe umuntu ico nakamenyero ka kera dukwiye gusezerera uteye igihugu burya ico bita gutera igihugu navyo biri mu mategeko mpuzamakungu sinzi ko abantu babimenya uteye igihugu uravuga uti ndamaze gufata iyi komine ubu ni gwanje nukuvuga amakungu ntimuze mubaze leta iyi komine muze mubaze jewe nije ndahafise muba murigira mwumva ivyo hanyuma uteye igihugu ahera ku rwego rukuru umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu burya mwari muzi ko atawundi abirahirira ivyo ari umukuru w'igihugu gusa birahirira none ubugize kudeta nico gituma ari mpuzamakungu ni icaha mpuzamakungu kuko wateye igihugu kiri mu makungu hanyuma rero hariho ico bita ubwicanyi ubugizi bwa nabi harimwo busuma kurandura karimbi kwica umuntu ivyo vyose ni ibicumuro ni ivyaha bihanwa n'amategeko iyo umuntu rero ari umwicanyi iyo umuntu ari umusuma iyo umuntu yaranduye akarimbi k'umuntu ntucuva ngo yateye igihugu eko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu aravuga yuko atabateye igihugu bahari ariko umuntu agiye kuraba ibivugwa ku buhinga ngurukana bumenyi amasanamu amwamwe ashikirizwa eka n'amakuru amwamwe agenda ashikirizwa n'ibimenyesha makuru bimwe arumva yuko mu gihugu hariho umugwi nawe nyine uwo mugwi umaze kugira icyo ushikirije ko ari wo uri kuratera igihugu ariko umukuru w'igihugu wewe arahakana yuko ngwano iri mu gihugu canke atamugwi wateye mbega mwebwe Apollinaire muri mu Burundi mubibona gute nimwe muri kuri tere nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa nimwe muri mu gihugu iyo nyishu yatanze niyo murayemera mubibona gute aho muherereye iyo nyishu nyene cyo umukuru w'igihugu yatanze niyo nukuri kudateye amazi nukuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi atantambara ihari ariko nkuko yabivuze utunenge ndushaka kubura ababandi
ama homosi donc ibintu abantu homicide abantu bicana kubera ibi canke biri amatongo canke n'amareglement de compte ivyo navyo biri kwisi yose ndaguhaye ibiharuro vya todo criminalité kwisi wotangara usanga Burundi buri mu vyanyuma buri mu bwicanyi mugabo mu Burundi rero turafise kubera culture na histoire turafise ukuntu twamenyereye ko igihe cyose kugira ngo abantu bashike ku butegetsi ku nyungu zabo bazokoresha iyo communication guerre de communication bavuye ko igihugu kiriko kirasha aha naha bateye n'ahatari ivyo uko n'ukuri ntaho bideha twabibonye ivyo umukuru w'igihugu yavuze iyo ngenda abantu twatuye tukayiheba ushaka gushika ivyo ushika ko gaza ugahiganwa tere ya politiki iruguruye twarabonye abantu bahiganwa naho tunenge dutabura hanyuma abatsinda bagatsinda hakabaho transition politique paisible ivyo kwama twibaza ko tuzoshika ku butegetsi ari uko tukoresheje inguvu canke twabeshe ku marezo social ngo eje kubivuga ngo bibona ku mbuga nibaza ko twobihagarika nta ngwanira ikira mu kintu gicu Burundi kuko nameje kubibwira mugenzanje mukanya ariko arambaza ni wumvise ngo aha hapfuye ibi hateye grenade abana babonye kuri grenade no cuvuga ko intambara yabaye nk'ubu no biharuro uranabifise byo muri Amerika ngaho nyene uri ukaraba abantu bapfa ku mwaka ahubwo yo mwari kuvuga ko kiko kirasha yabo umukuru w'igihugu avuga ati nta sinzokingira abanyagihugu we nyene yabivuze ati twarahiye gukingira imbibe n'abanyagihugu n'abene gihugu ivyo navyo barabikora iyo habaye utwo tunenge ni na bamwe batera grenade baravuze ko bafashwe ngaha mu mpande ngaha mu Kamenge yaje n'abana bahonywe sinoje nta kintu na kimwe mbona cingorane ntabere nta mutsi wishibere ego mushinga ntahe isa ego umushinga ntahe isa mwe nawe mubivuga ko iki nibaza ko umukuru w'igihugu nkuko nagenda yivuga hari ibintu adasobanukirwa mu bijanye na politike cyane politike y'igihugu na politike ijanye na communication no gutangaza amakuru cyane no kuvuga ibi na biriya yavuze ngo igihugu gisenga imyugarizo ngo ubuteye ngo nta nahantu bafashe ngo utereza gufata ngo agacibiri hanyuma ukavuga yuko amakunga akamenya ko ari ukabazwa mu myaka 10 yamaze agwana agacimbiri yafashe nakahe ko twese twarabasoda ku rugamba twabaye imyaka itari mike tuzi nakahe gacimbiri yabazwa uwo mushinga president w'igihugu hanyuma na sogo wiwe ariwe nkuru nziza nyakwigendera yaravuze ati imyaka yose twagwanye turi mu ishamba nitwigeze dufata n'agacimbiri urumva rero kuvuga ko nta ntambara ihari jewe sindi mu Burundi sinobimenya mugabo mu byo tubona umutekano urahungabana mu byo guverinoma caburere president w'igihugu ajejwe no gukingira burakantu kose utaka atwara no kuvuga ko n'igiti gitembagaye yateza kuba abizi ico gihe yateza gukingira ibarabara riramutse ricitsemo kabiri caburere abantu bakaza bagahagarika abandi baba basuma no kuvuga ko umutekano kudakwiye mu gihugu urumva ahakana ko nta ntambara ihari mugabo ntahakana ko ubwicanyi buhari bavuga ati abantu bariyicwa ati iyo si ntambara kuko batafasha agacimbi ariko urumva ko yayivugishije yindi mvugo mu majambo yandi ushobora kumva arumva ko intambara irahari kuko bisha abantu ahantu runaka bagaca ahantu amafoto bakayerekana nuko hari ikitagenda ico rero no kureba uko wenyene nk'umukuru w'igihugu yarahiye ko atereza gukingira abanyagihugu n'amatunga yabo uko umutekano w'igihugu ugaruka ijana kwitana niko je ndabibona ego reka tuje ku kabazo ka nyuma ariko narimvise ico nshikiriza ngaha yego cyane mbere yuko urumva iki naco mwesha makuru mushinga nayirere wotoze kumenya urabona nk'ubu muri no minsi hariho ijya komisiyo gusubira kongera ikiringo ijya komisiyo d'enquête sur le Burundi ijya nayo ni instrument ni novuga ko ari nk'igikoresho gikomeye cyane kugira ngo ca pression ku Burundi aba opoza rero cyane cyane abo bari hanze baragikoresha cyane bakavuga ati iyo ijya n'ujya instrument igumyeho ku Burundi ijya komisiyo byerekana ko Burundi baburi igumi buhanza amaso urabibona nukuvuga yuko igihe cyose himinja akantu mwene kajya twama twabivuze hama abihevye baca baza akagomba kiyahura abo bihevye nabo turabazi mu bihugu byose barahari baza akiyahura agatera grenade cyangwa akagira ibinini kugira ngo bumve donc bibe amplifier amajwi yavuge abantu bavuga ati mu Burundi biriko biracika ya komisiyo isubire yonge gukiringa
urabona nk'ubu ko biheze urabona bari Geneve bariko barakora bica bihagarara nta bisubira kumva mugabo basubiriye niyo bazaba gukora nzo bazaba ngo intambara mu Burundi ngo biriko biracika no kuvuga ko niyake do communication niya ntambara y'amajambo nta ntambara y'inkoho nta ntambara ubu umugani we turi mu ntambara yo guteza imbere igihugu no kurondera ukuntu twiteza imbere ndongo nibaye guzuba abahenda abantu muri diplomasi bahenda ibiki nta ntambara mu Burundi gishoboka uyavuze ko yagwanya arabizi udafise abanyagihugu abenegihugu bagushikiye ntushobora gukora intambara muri kino gihugu n'ibikunda abo abavuga ngo ntibafasha agacimbiri twarababika mu mazu yacu jewe ndazi ko hari ababaye iwacu n'imyaka babaho kandi bagwana ivyo navyo ubu ntibishoboka kuko abarundi twamaze guca ubwenge ico turondera turakizi none kuvuga ngo bariko bagwanira iki kugira ngo baje kuba bashiranganje cyangwa abakuru b'ibihugu kugira gihe twavuga ko batwiciye umukuru w'igihugu twari dufise ine koze ubu naho koze ni iyihe iyo ikiringo ca gatatu ni caheze bariko bavuga ngo bagwanira nibaza ko tugarutse ukavuga ngo twabitse abantu ibihe birebire si ugufata kubika umuntu n'uko uba muri iyo nzu nyene ntibaba bahafashe amakungu ntahaba baza ati aha niho nafashe urinyegeje ivyo turabizi ntitwokwirwa turabidehako bari banyegeye urumva ntibari bahafashe urumva rero ni ugukoresha amajambo abantu bashobora kumva hanyuma iyo uri kuravuga ngo turi ku kibazo cyo umutekano ntaho bihuriye n'ibikora mu makungu iyo ni globalization twateza kuyishura ku kibazo kijanye nuko umukuru w'igihugu avuga ko nta ntambara ihari kandi mu yandi majambo twumva ko hari intambara tukavuga irahari cyane ntayihari ni kubera ikimezo ariko vyo kuvuga ngo amakomisiyo yaje gukora muri iki muri ibisi ko nibaza ko icyo dukeneye nk'abarundi dukeneye amahoro dukeneye iterambere iyo rero amajambo avugwa ntajana n'ibiko turavyibonera umukuru w'igihugu avuga ibi ejo ivyo bintu tukabindira ko bikorwa tukabibura nibaza ko rero dukwiye kuva amajambo ahubwo tukaja mu bikorwa ego tuje ku kabazo ka nyuma kajanye n'ukuntu leta ihari ubu harimwo abavuga yuko batibonyemwo reka twumve inyishu umukuru w'igihugu yatanze hanyuma mugire ico mubivuzeko. Uburundi twese twigwa turavuga ko ari ingobyi yaduhetse twese ko turi abana b'u Burundi none ubwo Burundi turashaka kugikorera ku mutwe tukabujana aho dushaka no Burundi bwa twese n'umuryango n'ingobyi turi ihanga abarundi ni ihanga imisi yose rirafise umuntu ku mutwe nitwa twemera rero ko ari ingobyi yacu Uburundi ari umuryango turi umuryango umwe dufise igihugu iyo leta mvye rero ndababwira ni twese ni igihugu iyo ngobyi yacu hanyuma irafise uri ku mutwe aza arumviriza ingorane ziri mu muryango hanyuma akabatunganiriza none nk'ubu baramenya igituma umukuru w'igihugu atarimwo mu bagize leta barabizi igituma burya leta mwahora mwita leta ni urwego nshingwabikorwa rwa leta ubutungane ni urwego rw'ubutungane rwa leta inama nshingamateka ni urwego nshingamateka rwa leta none iyo leta yinyerekereye twe rero twaciye dufata urwego nshingwabikorwa rwa leta tugwita leta nico gituma bavuga ngo amagaburanyama baba bagiye kwigaburira hanyuma tukaba tuzi yuko izo nzego uko ari zitatu za leta zose zirangana nta gwinjirira urundi none ninda zibanguranye leta nibande ni twebwe abene gihugu turi mu muryango umwe nico gituma iyo leta rero ni leta ijya bavuga bati leta ishingiye ku mategeko n'amategeko nico tubavuga bati nta numwe ashobora kurengera leta bivuga yuko nta numwe ashobora kurengera amategeko n'umukuru w'igihugu arimo murazi yuko yakoze ikosa nawe arahanwa hariho ico bita guhemukira igihugu arahanwa nta mwene gihugu n'umwe rero adahanwa no kuvuga yuko abahemukiye leta no kubahemukiye abene gihugu leta mvyeyi rero naganda babwire ntimuze kumuje kuyirondera handi ni mwebwe nyene muti none kera vyari biki bafashe rwo rwego nshingwa bikorwa rwa leta bacagwita leta aha abantu badashika 200 baca biyita leta twebwe rero turabene gihugu bose ivyo abene gihugu ni gwacu sivyo rero ivyo kwari kugira ngo bavuze ngo abandi ntibari leta mvyeyi nshaka kubatandukaniriza urwego nshingwa bikorwa rwa leta na leta
ico gihe ngira ngo ubu umuca muvyumva neza. Iyo leta rero kubera murumva karetse ko vyahora ibwirizwa shingiro niryo ryabishizeho. Ibwirizwa shingiro ubu ryarayerekanye neza ingene leta ishingiye ku mategeko imeze, ifise inzego zitatu za leta zose zingana, urumva ni za leta, hakaba leta rero iri hejuru yazo. Iyo leta rero nukuva bene gihugu bose bagize umuryango w'abarundi, nta bahutu nta batutsi nta batwa barimwo, n'abarundi bose bagize ihanga rimwe. Urumva rero turi umuryango, none umuryango ntihaca habamwe umuvyeyi. Eko mwumvise inyishu nyene cubahiro umukuru w'igihugu yatanze avuga yuko ubusa magaburanyama kandi yuko imiliyoni 12 z'abarundi zose zitashobora kwisanga muri leta kuko hariho abavuga yuko batisanze muri leta. Mbega ivyo umwe mu bivuga kwiki mushinga ntahe Apollinaire dutangure kuri mwebwe? Turakoze cyane icyo kibazo nenda kirindiye kuko naracanditse ko ndakivuga ko ibintu byinshi. Usomye byizwa shingiro mwese wewe mwenshi makuru nawe isa mwese urabanyamategeko urabona neza ingingo y'178 agace ka kabiri avuga ati nta muntu ari muri opposition cyangwa ari mu bagwanya leta aja muri leta hama ngo avuge ko ari mu bagwanya leta uko niho bimeze. None uwo muntu avuga ko atibonye muri leta yoba yarabwiye umukuru w'igihugu cyangwa yarabwiye abarundi ko ahevye kuja muri opposition hanyuma arasaba umukuru w'igihugu amushira muri leta ko ibyizwa shingiro twagiye mu matora twese turizi ukuntu ryanditse. Iyo ni executive, iyo uri muri iyo opposition iri muri legislative mu nama nshinga amateka ni mu nama nkenguza amateka. Eske byo inanira gukora opposition yayo ni makije yoja gukora opposition muri executive ajayo umugambwe ni ibyizwa shingiro ryacu niko bivuga watsinze amatora ugiye gushira mu ngiro ivyo wemereye abene gihugu mu kwiyamamaza. Turafise ibihugu tuhanura imbibe twama twumva bakiza Besige n'abapoza bakomeye uriga wumva bavuga ngo Museveni ntiyabashize muri leta narayira odinga naho yaramukanije naho uhuru uriga wumva bavuga ngo nibamushire muri leta. Bamarema Julius muri Afrique uriga wumva bavuga ngo bashire muri leta. Badiana Gwigara mu Rwanda naho apfungwa uriga bavuga ngo akeneye ko bamushira muri leta. Tanzania uriga bavuga ngo bashire muri leta ngaho muri kwa Donald Trump aho we uri uriga wumva nuze Hillary Clinton avuga ngo Trump ngo namushire muri leta. Turazi tongo amategeko avuka kubera fenomene ziba zabaye abantu bagahindura ibintu ivyo twahitiyemo muri kino gihugu turabizi guhera za Higobe na Kajaga nkuko umukuru w'igihugu yabivuze amagaburanyama baja kuniganira muri leta batubuza gutera imbere twebwe abarundi. Naho twoja nyuma gatoya muri iyo manda iheze hariho imigambwe yavuga ko iri muri opposition cyangwa inani zazifite abaministre batanu. Bonne gouvernance, commerce, développement communal, communication, fonction publique n'aba gouverneur. Sivyo? Ukaza wumva kuri aya radio yanyu bari kwavuga ngo giturire cyabaye ndanse mu gihugu. Aho kwishura wewe ni utwara bonne gouvernance mugabo uri kuvuga ngo giturire chance ahubwo erekana uti byananiriye he uvuga uti iyo leta nimba yakunaniye uyivemo kuko niwe utwara ubwo bushinganje bugwanye giturire. Ukavuga ngo ibiciro by'isukare ngo isukare yabuze ngo ibiki nibiki niwe ufise ministere ya commerce et industrie. Ukavuga ngo amakomine ariko aratera imbere niwe ufise ubushinganje bw'amakomine. Ukavuga ngo bimesha makuru biko ngo biratotezwa niwe utwara communication na media. Ukavuga ngo abakozi bariko bahembwa nabi ntagashaka kuye bafise niwe utwara fonction publique. Ukavuga ngo mu ntara ngo kanaka abanywanyi bariko barafatwa ufise niwe gouverneur ufise mu gouverneur hariya niwumva ko uri muri abo babazwe ibyo bintu. Ahubwo nimbageneye gukora nibayikora ubu niho bayikora neza kubera binjiye muri leta n'ubu je ndaza ko ari leta mvyeyi bawubwira umukuru w'igihugu ati twebwe twarafite opposition dusiye muri leta ntaco buza ko boca bajaye. Niko nibaza je none ko umukuru w'igihugu hindura leta ari bisanzwe mugabo bakivuga bati turagwanya leta canke turi mu bayigwanya sinumva ikintu bagiye gukora muri nuze mugabo mu nama y'amateka biroroshe parce que amateko barashaka kuvuga bakavuga ati ibintu tubyemera ibiki nibiki mugabo muri leta ni ku executa ivyo programme manifesto y'umugambwe wa watsinze sinumva ikintu bagiye gukora muri leta atari ku mishahara gusa nkuko umukuru wabivuze amagaburanyama
ugiye muri leta naje ugiye muri leta uca wemera kuja kuri linye y'umugambwe watsinze uko niko bimeze kiretse gusa iyo umugambwe udafise ibitigiri bikwiye muri amajamate yawo uvuga uti reka nkomboze n'abandi turi kumwe muri amajamate yawo kugira dushobore gushira mu ngiro imigambi yacu muga yo ukwije ibyo bitigiri bavuga uti genda genda jenyene nabo bazogenda bitunganye badutsinde nabo batware nukuvuga yuko ukeneye kuraba leta uyiraba uyiri inyuma ntuyiraba uyirimo niko bimeze yego imbere ko tuja kwa Isa aha rero nashobora kuvuga yuko umugambwe w'abadasigana ipro nabo waremeye yuko utakiri muri opposition nico gituma baba bararonse intebe muri leta umugambwe waravuze yo kujya mugambwe waravuze sindiho ndavugira mugabo waravuze ko uzoshigikira umugambwe uri muri utwara igihugu barabivuze ku mugaragaro baravuga ko bazobashigikira mu bikorwa byabo bagiye muri leta yego cyane umushinga ntaye Isa mwebwe mubivuga kwiki Jamfize in confusion total kubera iki uyu mushinga ntaye turi kumwe Apollinaire nivyo umukuru w'igihugu avuga n'ibintu ntashobora gusobanukirwa nous sommes dans une démocratie ou nous sommes dans une dictature kuko umukuru w'igihugu wenyene yari yivugiye ati nabo bagwasa hari ivyo bavuga twumva bitunezera tuzobahamagara tubashe muri leta dufashanye gutwara igihugu ivyo mwarayibonye yarayivuze ntiyabishize mu ngiro none uwo mugabo cyo mu president tuzomwizera gute avuga ikintu ntagishire mu ngiro ikigira kabiri nusomu nabajije turi muri tamvyeyi nkuko avuga ko kwita demokrasi cyabwe turi muri leta y'inguvu kandi biragaragara ko ari leta y'inguvu bihagiye ubutegetsi ko ntihari urevye abariko baratwara leta nka benshi abafite inguvu ama poste de responsabilité n'abasirikare hanyuma rero nibaza ko nyimba turwanira demokrasi nta kuntu woza kumbwira ngo umugambwe ngo uri ku butegetsi wonyene opposition role yawo mu gihugu ni yihe hanyuma rero tugarutse kuri ko ntituye hande uburyo David yashitse ngaho muri aya matora aheruka nibaza ko ni discutable biragaragara neza ko uwo mugambi hatinze ayo matora kandi ni waba ukuvuga ngo uriko urakora abanyagihugu ngo ni leta mvyeyi mu bisanzwe maruma abanyagihugu ndo badeclare intambara kuri leta mu gihe idakoze ivyo bifuza mu gihe kureba vyo iyo leta mu ntara cyane makomine uwo mugambwe Isa nitubumva neza muguma mucikagurika tsinda mu sinzi ko mutwumva ivyegeranyo amaraporo yerekana ko kuri aya mezi atatu amaze ari ku butegetsi cyabure umugambwe SNDFD uri ku butegetsi bigaragara ko bicwa abantu atari bake mu gihe ku mwaka wose muri gouvernement dans un état haciye umwaka wose hicwa abantu hagapfa abantu shiki igihumbi bavuga ko hari masaka uno munsi na mezi atatu tumaze gushika amajana 2 urumva igihumbi tuzoshika mu isi vuba donc on va parler de massacre au Burundi no abo bantu ariko baricwa ni bande ushaka ndaguha ibiharuro byo mu bindi bihugu by'abantu bapfa bishwe reka tuvuge ibyo Burundi iby'ibindi bihugu tubireke tuvuge ibyo Burundi ngo n'Uburundi nakazinga oya si zinga kuko nivyo mushaka ugiye oya none bicwa na leta effectivement yicwa na leta kuko amaraporo yerekana inzego za leta amaraporo y'abandi amaraporo y'ama organisation independante akorera he ko kuvuga ngo tuvuga ibyo Burundi kubera ko akorera hanze reka tuvuge n'ibyo hanze ariko na y'abarundi saya abanyamahanga uvyumve abo barundi none nuzi ko arabagwanya leta reka nawe nk'ubu wo kwandika raporo wo kwandika ivyo nyene raporo nanditse urabe uca ukompara ariko ibyo byose na leta isohoye raporo niyo sohora raporo mbi yerekeye iyo leta nyene
oya ndiko ndakubwira none uwo mwe mwavuze ngo tuvuge ibyo Burundi nk'ubu ndabona muri za Brazil muri 2016 hafi abantu hishwa abantu 61,031 n'amajana 70 none ari masaki none Brazil twebwe niyo turiko turavuga ubu Brazil ntacu none abo bandi mu raporo bari hehe bari mu Burundi n'abarundi ariko uremera ko ari abarundi bande d'abord urabona twari babone bagwanya ubutegetsi kuva 2000 ntibigeze bemera ubutegetsi kuva 2005 ivyo ubimenya neza uremera ko ubutegetsi buhari bwavuye mu ntambara kandi utayitsinze hanyuma ubutegetsi buhari bwavuye mu matora ya 2020 muri 95 kugwa 2005 ubwo butegetsi bwashitse bigenze gute ntibwaciye mu ntambara aho na Alemanye ubutegetsi bwo muri Alemanye bwaciye mu ntambara nibihugu bingahe bitavuye mu ntambara kugira turonke amahoro arama ni kugira ngo ni gushira opposition muri leta none mu myaka 5 iheze ko opposition ari muri leta amahoro arama kubera atabonetse ayo mahoro arama mwe muvuga ivyo biva kuri leta kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu none iyo leta opposition yafashije iki kugira amahoro aramaze igihe yari muri leta Isa sizi ko wumvise ikibazo sizi ko wumvise ikibazo abajije Isa ikibazo nibaza ko ntikigaragara neza kuko nanje ndamubaza ati abo bantu bo muri opposition ariko bavuga nibo bahungabanije umutekano w'igihugu kandi bari mu gihugu ko leta itabapfunze none jewe nanje nuko ata muntu wo muri opposition turi kumwe yari muri leta nari kumubaza none we ko twara bonne gouvernance kubera kutafasha abantu bagigiturire ivyo sino bimenya ariko ico womenya nuko i Burundi bitariko biragenda neza kandi leta ni hehe biriko bigenda neza aho handi ntaho shaka kumenya ko ntaco ho dufasha ikidufasha nuko harakidufasha kuko n'amakuru yandikwa muri ibyo bihugu turazi mu Isa ngira ni muri ko burumvikana reka tubaze tubuhe Isa umwanya arangize iciyumviro yari karavuga ku bijanye nabo bavuga yuko bakumiriwe batari muri leta okay mu bisanzwe burya igiye gushingwa leta igirwa n'abantu babiri cyabure igirwa n'ibice bibiri hariho kuko dans une démocratie ibintu bitatu hariho kuba hariho leta hariho opposition hariho na rero ihari kugira ngo ifashe leta iyibute mu gihe ariko ati iki kintu wacemeye ntiwagikoze mugabo ugiye kureba iyo opposition ntayihari barayisenyeye ubwo sinibaza ko demokarasi ishoboka mu gihugu ni ukuvuga ko bazorivuga yijane nyimba bisha abantu ni ibinyere turiko turahazuka kudashaka kumviriza no ngo duhana ijambo kugira ngo tuvuge ivyumvikana nitwa dushaka igihugu ciza kirimo amahoro n'umutekano kirimo iterambere rirama nuko wumva ko abantu bose adashaka kumva ibintu kumwe turabarundi mu bwoko butandukanye mu miryango itandukanye mu madini atandukanye no mu byiyumviro bitegeza kugenda uko nyene mugabo ntibitubuza kubana mu cyugu mu bwo butandukanye bwacu no kurondera iterambere ry'igihugu twese turi hamwe ivyo nivyo binanira umugambo uri kutegetse nivyo binanira abantu batwaye igihugu no mwanya guha akanya abene igihugu kugira bashikize ivyumviro vyabo hanyuma leta ibone ko ivyo yokorera ko ibikorere ko ivyibona bidafise ingufu ibireke neza aho niho hari kibazo kuko biragaragara n'abantu biboneye murakoze ego akajambo kanyuma mushinga ntahe Apollinaire kugira ngo turangize ikiganiro murakoze cyane jewe novuga ko mwene wacu ariko akoresha amasantima ko yari yavuze ko yize amateka yari gusoma ibyanditse mu mateka ariko nta kundi reka tubifata uko twarabonye aho leta opposition zijya muri leta ibyo zakoze ntabiboneka neza ibyo bafashe leta ntabiboneka neza reka dupime imyaka ndwi nayo batarimwo turabe ko bizogenda neza je niko novuga
kuko aba ari opposition kandi opposition ari negative kuki utovuga ko mbere ari bo baratumye ibintu bigenda nabi rega dupime turara yego hanyuma icyo nohereza ko nuko hamwe twavuga tuti uko umugambwe utsinze uzoza urashyiramo opposition aho twoca tureka kuza turakonsoma amafaranga yacu ubutuzi bwacu ngo tugiye mu matora twokumvikana ukuntu dutwara igihugu tugaga kwigwa turaja mu matora kuko uvuga ko udoca ushyiramo bose nibaza ko bitaba bigikenewe yuko tuja mu matora twovugana tutireka tuzoye dutwara nyene tubandanye bose bacanga amatora none yo bamaziki habura na babiri agatsinda umwe kandi ubumwe ni waca atsinda amagatwarira abandi wowe nawe niyipange bwira nabazotsinde wowe nawe ntazomushira mwe niko bimeze ku isi yose demokrasi yamaze gushinga imizi reka tugende ku nzira ya demokrasi ukora ntitubone ko politique ariyo entreprise dukuramo amafaranga cyane duhemberwamwo tuje mu bindi dukore tubumba amatafari abarimu bigishe hanyuma abanditsi bandike abameje amakuru bavuga amakuru abanyepolitike bakine politike ego cyane mushinga ntahe isa namwe akajambo kanyuma akajambo kanyuma nuko jewe d'abord ni adresse abarundi bose bafise ivyo banenga leta n'abatutse ivyo muri leta nuko tugeze mu bihe bikomeye rwose tugeze mu bihe dufise leta igoyagoya atari leta mvyeyi atari na leta nkozi kuko nta kintu kimwe ivuga ngo ikore yavuga ikintu ntigikora yavuze ngo doshira abantu muri leta ngo bafashanye ico yaravuze n'izina rya Gwasa je sindi muri senere mu nyumve neza mu bwo Gwasa ntaho mubona n'abantu biyo baje batsinda ntibigeze baserukira abanyagihugu babatoye hanyuma rero ntiyumvira ko uwo murindi leta ifise ntaho ushobora gushikana abarundi kandi ntaho ushobora gushikana leta hanyuma rero n'abana nabo bavuga ngo bariko batera igihugu nibaza ko twoshira imbere ubwumvikana tugashira imbere ubushinga nta jambo bakicara bakina twabonye intambara imyaka tuzimazemo ni myinshi kandi ntaco byafashije kugira ngo gutaha kive aho kiri mu njyana ahubwo uko iminsi igenda itera imbere twavansa mu minsi igihugu kigenda gisubira inyuma bicanye bigenda bukwirirana ubu nibaza ko dukwiye kwiga iyindi mikenyuro ishoboka ya politike kugira ngo duhangane n'abo bantu bihagiye ubutegetsi bw'abanyagihugu ubwo rero niyo mpanuro mutanga ku bagwanya igihugu no kuba ariko baronona ubutegetsi bw'igihugu kuko la puissance nibaza ko bariko barikoresha nabi ego cyane mushinga ntaye isa reka tubashimire rero ku kanya maduhaye kugira ngo dushobore kuganira nanje ndabashimiye nkongera nkashimira n'umushinga naha Apollinaire twasangiye ikiganiro nubwo bimwe tutabihurije ko mugabo yumve ko igihugu ari c'abarundi twese dukeneye amahoro arama twese dukeneye kukibamwo twese dukeneye kwiteza imbere kandi birashoboka murakoze ego mushinga ntahe Apollinaire namwe turabashimiye ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira ndabashimiye mushinga ntahe muhesha makuru kubona mwaduhaye akanya tugira dushobore kuganira n'umugenzi wacu nkaba no musaba ko ubutaha twoganira ari Bujumbura yaje tugafashanya gutunganya iki gihugu kuko nkuko umukuru w'igihugu abivuga turi kumwe twese birashoboka kandi kugira tube turi kumwe ntibisaba ko tuba turi muri leta urashobora kuba uri kurabumba amatafari ukaba uri kurafasha umukuru w'igihugu ugashobora kuba uri ko urandika ibitabo ukaba uri kurafasha umukuru w'igihugu ugashobora kuba uri kuravuga amakuru menshi amakuru ukaba uri kurafasha umukuru w'igihugu si ngombwa ngo atari jewe ngo byose nibimeneke reka twubake igihugu umwe wese acubaka ahereye mu muryango wiwe ahereye mu ishyirahamwe ryiwe ahereye mu byo akora murakoze cyane yego barakoze kandi inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tukazosubira mu kindi kiganiro mwari kumwe nanje Irere uri nkuru naho ubutaha